bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndabaramukije cyane, ndabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro mu by'ukuri. Yesu abahezagire kandi mushishikare kubiha abandi n'abataragira subscribe muyikore. Uyu munsi wa none ndafite ijambo rigufi cyane kandi abantu benshi bazi, ariko kandi ryagishimishije umutima waje shaka ko tuganira namwe. Cyanditse mu gitabo cya Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 haravuga ngo muye kwibuka ibya mbere kandi timwiyumvira ibya kera. Ndashaka ndababwira ikintu kimwe gikomeye cyiza cyane bavandimwe, ntukigere utakaza umwanya kwiyumvira ibitarabaye. Satani ni umwanzi wawe, uburyo aza akakwereka ibintu byose bitabaye. Mwoye kwibuka. Kubera iki Yesaya tubwiye ngo twoye kwibuka? Kuko turibuka twebwe turatakaza umwanya mu bintu byakahise, turatakaza umwanya mu bintu bitapfuye kera. Ugasanga uraye ijoro ryose ukanura ngo bino byari kugenda gutya, ntibyagenze ko none urabisubiza inyuma, uragaruka imyaka yaheze. Nigeze gufasha umuntu ariko arambwira ngo urumva ngo kino kintu iyo nza kugikora, kino nza gukora iki wari gukora ntiwabikoze. Mwoye gutakaza umwanya mwiyumvira ibyakahise. Umva, mwoye kwibuka ibya mbere kandi ntimwiyumvira ibya kera. Ntidutakaze umwanya wo kwiyumvira ibya kera, ibitarabaye. Narabwiye Imana, naragize gutya n'ikino nticyabaye. Tutakaza umwanya. Umviriza rero, yatubwiye ijambo ryiza ku murongo wa 19. Yavuze ngo ngira nkore ikintu gisha. Ngiki ikintu kigomba kuganza ibyiyumviro byacu. Ngiki ikintu kigomba kuganza amakanwa kacu. Ngibi bizizigiro bizima bigomba kugaragara muri jewe. Ngira nkore ikintu gisha. Ko kigira giseruke ubu. Mbega ntimuzokimenya? Amen. Nzoca inzira no mu bugaragwa, tembesha inzuzi ahagadutse. Amen. Ubwo bugaragwa uri kurabona, nzobucamwe inzira, tembesha inzuzi muri bwa butayu. Amen. Twizeye Imana izitembesha inzuzi mu butayu. Ngira ngo ndagusengeye Imana igukore ikintu gishamo kuri uyu munsi. Ndagusengeye amasaha yose ufashe uri kurekurana rino jambo ry'Imana. Uri kuri televiziyo, uri kuri ahantu muhire wawe, uri ahantu hose uri kurumviriza rino jambo. Ndagusengeye ngo Imana igukore ikintu gisha. Imana igukorere ikintu gisha. Hari ikintu umaze imyaka witeze, hari ikintu wagize iminsi usengera. Umva, ijambo isezerano ry'umunsi riravuga ngo ngira nkora ikintu gisha. Ko kigira giseruke, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira mu bugaragwa. Ubwo bugaragu urimwo umazemo igihe, Imana ifite imbaraga zo kubuca mu inzira. Haleluya. Tembesha inzuzi ahagadutse mu butayu. Dufite Imana izitembesha inzuzi mu butayu. Haleluya. Twihebure, haracyariho ibyizigiro. Tiwihebure, ureke gutakaza umwanya kwiyumvira ibyakahise. Ngira nkora ikintu gisha. Igice cya dusome muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 18 haravuga ngo nzoziburura inzuzi mu mpinga y'umusozi y'uruharambuga, ahantu atari ibyatsi, ahantu ari mu butayu. Ariko njewe nzohazibura inzuzi mu bugaragwa, n'amasoko hagati mu myonga. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri cy'amazi. Sifa kwa Mungu. Ubugaragwa, ubutayu nzabuhindura ikidengeri cy'amazi. N'igihugu cumye nzogihindura imbizi z'amazi. Igihugu kidafite ikintu na kimwe nzogihindura imbizi z'amazi. Umva, woye kwibuka ibyakahise. Umva, ngira nkora ikintu gisha. Nzotembesha inzuzi mu bugaragwa. Ahatari uruzi, ari ubugaragwa, nzohatembesha inzuzi. Nzoziburura inzuzi mu mpinga y'umusozi w'uruharambuga, n'amasoko hagati mu myonga. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri cy'amazi. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri cy'amazi. N'igihugu cumye nzoguhindura imbizi z'amazi. Haleluya. Igihugu cumye nzoguhindura imbizi z'amazi. Mu bugaragwa nzohatera ibiti by'amasendere. Haleluya. Mu bugaragwa mu butayu nzohatera ibiti by'amasendere, n'iby'imishita, n'iby'imidahasi, n'ibya elayon.
kandi mu gahinga nzohashyira ibiti by'akajwari n'ibiti by'imitandari n'ibiti by'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barabe. Haleluya! Dufite imana izitera mu butayu bikamera. Ngira nkora ikintu gishasha. Imana ikora ikintu gishasha muri ubwo butayu. Nimba ari ubutayu bwo mu buryo bw'imwemu, Imana ikugwishiriza imvura. Haleluya! Kugira ngo barabe, bamenye, bitegereze. Haleluya! Barabe, bamenye, bitegereze, batahurire hamwe yuko ukuboko kuhoraho ariko gukoze ivyo. Amen. Kandi kuwera w'Abisirayeli ari wowe yabiremye. Amen. Imana igukoreye igitangaza ku buryo babiraba, babyitegereze, batahurire hamwe, bavuge ngo kuriya n'ukuboko kw'Imana kubikoze. Bwa butayu amazemo igihe ni kuriya bigeze. Egome birashoboka. Haleluya! Birakunda. Ngira nkore ikintu gisha, ngira ngo ukore ikintu gisha muri bwa butayu. Ngo bazavuga aya majambo atatu, bavuge ngo kugira ngo barabe, hari abazobiraba, bamenye, bitegereze, batahurire hamwe yuko ukuboko kuhoraho ariko gukoze ivyo. Ndagusengeye ukuboko kw'Imana gukorera ivyo. Haleluya! Ukuboko kw'Imana kubigukorere muri ubwo butayu. Imana itembeshe mu inzozi burura, inzuzi mu mpiga y'umusozi urarambuga, n'amasoko hagati mu myonga, ubugaragwa nzowuhindura ikidengeri cy'amazi. Haleluya! Dufite Imana izihindura imyanya n'ibihe. Mose yigeze guhaririza Imana Abisirayeli ngo bifujije inyama mu butayu. Ngo Mose abwira Imana ngo Mana, aba bantu ntamusho ko barifuza inyama ngo ndazikura hehe. Imana ibwira Mose ngo Mose we, erega ukuboko kwanjye si kugufi ngo kunariko kuzibaheza, ejo mu gitondo bazozironga. Mose abwira Imana ngo Mana, turabaga ivyo twazanye byose. Aramubwira ngo ntavyo mubaga. None abagabo, Mose atangira kumuheza karikiri, abagabo bonyine ni 600. None kuravuga ngo bazogira inyama, ego mu gitondo ejo bazozirya. Haleluya! Ngo bukeye mu gitondo ngo Imana ihamagara umuyaga w'iburasirazuba. Imana iguhamagarire nawe ico kintu wifuza. Ngo Imana ihamagara umuyaga mu burasirazuba, guzana inkware. Inkware ni inkoko zo mu ishamba, ngo urazizana, ngo uzitera hagati aho bashagaje, ngo umuntu nta kwiruka, ngo kuva mu nkokora agasingira inkoko, ngo barazijya ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, nta kinanira Imana. Haleluya! Ari ijambo rivuga muri Matayo ngo kubwo abantu ntibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Ngira nkore ikintu gishasha. Ngo Abisirayeli baratora inyama, barazirya ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ukwezi. Babwira Mose ngo tugeze hano. Oya, bwira Imana ko ziratuduhira, zirareze. Ngira nkore ikintu gishasha. Ko kigira giseruke mbega ntuzokibona, nzoca inzira mu bugaragwa. Ubwo bugaragwa rwo maze wigiye, dufite Imana, dufite ukuboko kw'Imana. Haleluya! Dufite ukuboko k'Umwami, dufite ukuboko kw'Imana kuza guhindura imyanya n'ibihe. Haleluya! Nzoca inzira mu bugaragwa, ngo bazobiraba, batahurire hamwe, bavuge ngo ukuboko kuhoraho niko kubikoze. Ukuboko k'Umwami kubigukorere nawe. Yesu aguhezagire. Data turagukunda. Haleluya! Uduheze kwiyumvira ibyo ugiye kudukorera, mwoye kwibuka ibyakahise. Ngira nkuri ikintu gisha, kugira giseruke mbega ntimuzakibona, nzoca inzira mu bugaragwa, tembesha inzuzi ahagadutse. Utembesha inzuzi Mwami, ari ubutayu watembesha inzuzi. Urakoze cyane. Amashimwe kugarukire Mana mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen.